ndakubarire iyo umuntu amaze kumenya ko agwaye kandi bakamenya n'indwara agwaye haba habaye fondasiyo nziza cyane yo gukira. Abantu benshi gituma bapfa bicwa nuko batamenya indwara bagwaye, ariko noneho nicyo gituma Imana yasizeho ihishurirwa kugira ngo abantu bamenye indwara bagwaye. Kumenagura amabanga y'abadayimoni ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Nshuti mukundwa uriko uradukurikirana, ndakwifuriza kuroranirwa no gukurikira inyigisho idasanzwe twahawe kugira ngo dushira habona amabanga Satani yakoze cyane amabanga y'abadayimoni ingana abantu baboshwe. Tugomba kwigisha ijambo rivuga ngo kuva mu mabohero. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana hariya muri Yeremiya igice cyaho cya 33 umurongo wa mbere haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo kw'ibohero. Intumbero mfise ningane abantu bava mu ibohero n'amajambo akomeye cyane. Ngomba kuvuga ibintu bishika 15 biranga umuntu ari mu ibohero ry'ubuzima. Niba kurikirana iyi nyigisho ukeneye ijambo ku munsi 69 ukeneye kuronka ibyagutse ja kuri YouTube wandike Pastor Nduwimana Joseph no kuri Facebook uzobona ibirengeye cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Rero nuko nari majeje kuvuga yo gusoma ijambo ry'Imana mu Banyefeso igice cya 6 umurongo wa 10 ubandanije havuga ngo kuko batunigana atarari inyama n'amaraso n'abakuru baganze isi y'umwiza. Ngomba kuvuga abakora bakuru baganze isi y'umwiza baboshara mu buzima busanzwe. Iyo umuntu agiye mu ibohero cyangwa mu gasho agafungwa, hariho amabohero atandukanye. hari ibohero rishobora kumara umuntu akamara mu minsi 3, 7, ukwezi, umwaka n'imyaka myinshi. Mbere n'ukugwayo benshi baragwayo. Nukuvuga ngo mu isi y'intemo nimba mu mubiri hari abantu bashobora kujya mu gasho bagaherayo muri prison. No mu isi y'intemo hariho prison y'abadayimoni. Abantu bakabohwa bakaba mu buzima budatera intambwe, mu buzima budahinduka. Nicyo gituma ababashira mu bwo buzima ni bande n'aba tugiye kuvuga. Mbega hoho n'abahe abakuru babo n'abadayimoni ni baba twavuga ari baganze isi y'umwiza. Isi turimo igazwa n'abadayimoni, isi turimo itegekwa n'abadayimoni. Nicyo gituma tugomba kuvuga ibishika 15 abantu babohewemo, kandi mu ivyo bintu bamwe barabigendana abandi barabibana. Mbere bamwe ntibamenya ko ari n'amabohero, bararondera ubuzima bakagwana intambara ariko ntibamenye ko ari amabohero basizwemo n'abadayimoni, bakama bataroranirwa kandi baraboshwe ku rugero rukomeye. Reka mvuge icyambere kigize ivyo bimenyetso. Niwasanga mu ivyo 15 tuzoshishikara kuvuga n'ibindi byinshi, kandi mu 15 tutegerezwa kuvyagura. Bibaye ngombwa tukavuga kimwe kugeza naho tuzovuga n'ibirenga 15. Ndizeye kuzogirirwa neza n'Imana. Nagomba ndakubarire iyo umuntu amaze kumenya ko agwaye kandi bakamenya n'indwara agwaye haba habaye fondasiyo nziza cyane yo gukira. Abantu benshi gituma bapfa bicwa nuko batamenya indwara bagwaye, ariko noneho nicyo gituma Imana yasizeho ihishurirwa kugira ngo abantu bamenye indwara bagwaye n'amabohero barimo kugira ngo bayavemo. Yesu adufasha cyane. Yeremiya nawe Imana yamumenyesheje ingene azova mu ibyo bohero. Nawe ngomba ndakumenyeshe amabohero urimo kandi kumbura utaruzi, kandi ndakwereke n'inzira y'ingene uzova mu ibohero. Ikimenyetso cya mbere kiranga abari mu ibohero n'umuntu yamana ubwoba mu mutima we, yamana ubwoba ibikorwa byose akora, yamana ubwoba aryamye yamafise ubwoba, umutima ukiruka cyangwa akagira ukwihebura akadendebukirwa mu buryo bukomeye. Yamana ubwoba bw'urupfu, ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'ingene azobaho, ubwoba. Yo, Imana idufashe. Nimba wamana ubwoba birashoboka, waragerageje biranka, wamana ubwoba Satani yakubitsemo ubwoba bukomeye cyane. Rero bene abo niyo bari mu modoka umenga bagomba gupfa, niyo bari mu ibarabara umenga bagomba kubagonga, naho baba bari muhira bamana amajwi ababwira
ukabona ngo urapfa, imbere yawe ntihashoboka. Bama n'ubwoba, ikimenyetso cy'ubwoba ni ikimenyetso gikomeye cyane kiranga umuntu ari mu ibohero. nta n'ikintu na kimwe wokora ngo ushike ku mugambi wama n'ubwoba. Imana igufashe, Imana ikugire neza. Nagomba mvuge ibishika 15 kurikira ku mwanya uwo ari wo wose uronke ivyo bimenyetso. Mana ndasengera umuntu ari mw'ibi bihe by'ubwoba, kandi rimwe na rimwe ntabona isaganirizo, ariko uri Imana ihishura amabanga. Ndasengera umuntu abashwe n'ubwoba ari mw'ibohero, mu mabohero atandukanye, Mana kugira ngo amenye ibyamuboshe n'ibimuteza ibyago n'amagorwa, muhe gutahura. kandi risengesho Mwami ngiye kuzosenga riza ribohora ubuzima bwiwe, rimukura muri prison, kuko umuntu abohorwa n'ijambo kandi abohwa n'ijambo. Mana ndagushimiye ko hari ijambo rigiye kubohora abantu bose bari ku isi yose bari mu ibohero, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.